Fabrice sanza afise umutwe nk'uwa Buramatari wo mu Kayanza. Buramatari wo mu Kayanza arakubwira business plan. Arakubwira business plan ya province. Mu Kayanza ashakubwira bati tugira twubake inzu. Muraraba ijya province. Nibaza kwibatse gute. Amahera 100 ku kwezi umuntu akitagira amahera 100 ku kwezi. Genda murabe ijya peridi. Fabrice ni sawa kabisa arafise amahera. Mugabo murumva ko yironderera nkujya ndamwita umugwiza atunga. Mugabo ngo mpaka ngisoko ya leta. Akarero gatoyi gusa. Akarero gatoyi ntanga aho muri hose muza mwumva ngo ikibazo cy'amadevize. Mu biyago bya mwebwe murigera muciga ico kibazo. Nabo muyaga mwe muri mu bindi bihugu ayo madevize niyo mahera mukoresha. Aha mu gihugu cy'u Burundi ukagwanga ngo amadevize ikibazo cy'amadevize. Hariho babihevye mu minsi heze bagwa ngo ikibazo cy'ubukene ngo mbega tuzokivamo gute. Cyane ngeje mvuze nti kuva ubu uzombwira kwa Kenya zobanza mbwire ko yahora atunze. Acanyereka aho yahombeye. None kubera ko uvuze ngo ubukene umenga buje no musi. Sawa wahora utunze, nyereka revyo wari utunze naho wahombeye. Umenga nta mwanya dufise wo kwiyumvira ico turi. Bavuze amadevize kare yavaye. Kwata numwaranyereka ati irobine yari none yarugawe. Nta numwe. Mugabo jewe nka SEBARUNDI ntegereza kuronka inyishu y'abarundi ndaciga nkabona icari cyo. Ntagira uzobesha Uburundi nibwari kuva twikukira nibwabaho. Twari dutunzwe n'imfashanyo. Gusaba none uwo mugira neza gufashije yazana amarundi cyangwa yazana amadevize. Yazana amadevize. Nane adacukije duca turira. Ico umunsi nagitora niwo munsi nahumuye. Umwana abavyeyi abamama muri ngaha umwana yumiye kwibera kanka kuri vako mugira gute ntimushaka kwipiripiri. Umwana yumiye kwibera kanka kuri vako ushira kwipiri nibarubura kigogo mama mubona ntuze ipiripiri akashira vako umwana karira akarararira. Abapapa rero nabo kubera baranga amaborogo mu nzu agataha kubwira ati basi mwose no musi ejo uzori mwine nawe ati sindamuha. Abagabo rero iyo bibaye uko keshi kageze ku mugoroba agenda ahantu hateramira akaza kuza umwana yasinziriye kubera yabonye ko nyina ni rubura kigongwe. Ni mwibaza rero ibigabo nka twibwe vyize biciye ubwenge biyoberwa ko vyahora kwibere. Twaracutse oya nimumbwire ntaco ni nabambeshe vuga aho yahora apfa. Yego ni nabambeshe vuga tuhugurure n'imfashanyo yahagaze. None bahora vuga ko Burundi babuha appui budgétaire à hauteur de 52 ou 53%. Sawa. Hari appui budgétaire turiga ubu tukironka. Ahubwo turabagabo. Kubona uva kuri 47% ukaduga wowe nyene ukimenya ukaba 100%. Ahubwo turabagabo. Turabagabo twacutse rero ubu twataguye ku giswi cinobera. Ni haba rero ayo madevize uvuga ngo arabuze tuyarondere. Turabagabo bato. Tuyarondere. Mugabo ingorane zihari kubera kwa kundi twarezwe dusaba birakugora ingene wiyumvira ingene uzokwigaburira waho rugaburirwa. N'urugendo rukomeye. N'urugendo rukomeye.
ubu rero hageze ko duca ubwenge tukamenya ingene turondera. baza bashikiranganje duhejeje kugira bije uwo mwaka bose nabwiye nti naravye amapetebe yanyu yose nta nimwe yo gusana amahera nabonye, nta nimwe yo kwinjiza amahera mu gihugu. none iyo bije mwe mubona murya gusa, udashaka kuvuga ngo mbe ndondera ivyo ndya navyo. Umvibaho kubera iki? Ntimupfana ngo abashikiranganje twese abarundi turi bamwe, ntimupfana ngo abashikiranganje ngo badeje abarundi turi bamwe. Nitubaze twebwe iryo kosa, tubaze tumenye ko turi abantu. Tangura wewe iwawe uriho dabo kwigihugu kibeshwaho na apport individuelle. Wewe nyine urananiwe kwigaburira igihugu uzogihiki tuheraho nyine. kubera iki? Urumva genda fata uwo mwanya nkiyumvira, nasanze urazoraba bose bagwanira kurondera ubuzi muri leta bose. utagiye muri leta aca mu komisioneri, utabaye mu komisioneri uragurisha Burundi, ukagenda ukabucafuza ugatukana kugira ngo baguha amahera yo gutukana. kandi ugacivuga ngo uratunze. utunze iki kandi warose amahera yo gutukana? utuka igihugu cyawe. rero igihugu cy'u Burundi ubu tugeze muri faze tubanze twimenye duce dutera imbere. kandi umunsi twakwimenye sharutera imbere. Jemwe n'agakarero gatowe kandi si gatoga. jewe ntabwo guhembwa na leta generale muzima none ari 4000 mama. jewe ndavuga jewe mpanzi inzu ya 80,000 wabaho gute? ndavugisha ukuri. mbwira ingene wopanga inzu y'ibihumbi 80 uhembwa 94 ukagaburira abana umuryango ukawutunga abana bakaja ku ishuri, wabishobora? jewe nace nta kwimvira. burya umuntu yaje kwikorera ivyiwe ntiyotunga. Yega narafashe ingingo mu mutwe nyene yuko ngira mve mu kazi ka leta nje kwikorera ivyanje, kuko je ndumva mu mutwe wanje ko ntashobora kuba umukene, kirazira. kandi je mu mugenzo yanje gusaba ni ikintu ca mbere kingora. kandi je rero ngorana mfise n'uwo munyamahanga aje akavuga ngo ngira ndabaha iki, ndamubaza ntiya contract, kuko mazi ko atabona guha ikintu ca gusa atakira ariko ararondera. ariko ararondera ikintu. jewe imisi yose hariho umugabo umwe yigeze kuza avuga urumva ngo Burundi ngo turashobora ngo bunyene ngo kubaha financement, aravuga numva ivyo biherana vyinshi kwere. shancha ndamwicara ko twamaranye nk'amasaha 2 kugira mbwira ukuri. ndondera aya mahera woyazana ata kintu uri kurarondera ga muri Burundi. nasanze shari charondera charabwira ni kwahe. ntagire uzobesha, nta muntu ashobora gusororera icupa. urabona Amstel ntashobora gusororera atakina kuronderako, ntibikunda. namwe muri abantu iyumvira umuntu wo maze gusororera uvuga uti je nasororera umuntu nazi ataco zomukurako, ntibikunda. nico gituma twiga tubanze tuyimenye. umufonctionnaire je ndabwira twebwe mwishure ntimave mubesha, twize gusaba. genda namwe subirize amaso inyuma mwiyumvire. mwebwe abarundi mwibera hanze mwarahindutse kubera mwigana abandi. wiga uvuga ngo mbe ndize faculty yihe noca ndonka akazi. wewe uriko wiga gusaba akazi. nico gituma umunyeshuri atirisha mwishure, kuko wewe cakire rujya rupapuro gusa ruzotuma agenda. we mbwira rero kuva mu bwana bwawe primaire ugabirirwa na so na nyoko, ukambikwa na so na nyoko. secondaire wambikwa na so na nyoko, ugabirirwa na so na nyoko. ushitse muri kaminuza leta niyo ikwambika, niso na leta bakwambika bawugaburira.
uhejeje akubwira ngo genda depose murazora umwana ubu nyene yafashe diplome saa 10 z'uno munsi ejo mu yakubwira ngo ndashomye acha kubwira ubwo nyene reka gende mushomere uhuye na se wiwe ngo reka urandabira ngo aho wa muhungu wanje yo barahagarara aho yo baricaye ntavuga gukora hanyuma ucironka ako kazi muri leta niyo uvuze ngo ngira nubaka inzu ufata credit iriho na leta wewe ukazorinda usaza urya usavye twotera imbere gute mwe tugaca twidoga ko Burundi bukenye kuko ntituriga igituma bukenye burakenye kuko twese turi kwibere twonka ikigega ca leta mu gico kigega ca leta ntitwigira tumenya amahera yaco avahe none shaka mugende ubugenda gira iperereza mu bushikiranganje ko aribwo bwose kugira ze yumve aba badeja biki bose bakose kugira baze bumve icari cyo secteur privé kubitamikayo biragoye kabisa nico gitwa muzobona umuntu muri secteur privé agomba gukora umugambi w'iterambere mu gihugu ariruka inyuma y'ubushikiranganje gushika ibirenge bikuma kubera iki navyo bazi uriruka ari bo boje kukurondera ubisanzwe ubushikiranganje nibwo kukurondera siwe wari ukwiye kukurondera babonye kuri umuntu ugira uteze imbere igihugu ahubwo ntubaryamana nibo baryamana mugubu no munsi ahubwo nibo bakwiruka ko bakurondera kubera iki nico cigwa ntibaraciga abarundi twese kandi ntimuze mufane kumushikiranganje hari igihe barabambwira ngo raraba neza ngurumva ngo abantu bo muri opposition bose ni bamwe ntaje uzobeshe ngo opposition ngo reka ejo nyene ntarenze ejo umurundi specialiste vraiment azi ubwenge yaje muri 2017 ati nje gukorera igihugu chimiste physicien arashika arabonana n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu aramwumviriza ati yo ndarosa aba technicien amurugika mu bushikiranganje aba chimiste physicien ntimuzi ico bakora so babere bazubutare mu bushikiranganje bujejwe ubutare baramuvundereje yaruhuke muri etazini ahunga kandi yari yavuze ati jewe nigishijwe na leta y'u Burundi ntegerezwa kuza gukorera igihugu yarirutse aragenda ejo niho natoye contact yiwe umva je ubu nukimbwira ntuzumbwire ngo imigambwe iri ku butegetsi gwe twese abarundi turi ico kimwe nitureke kwirirwa turatukana nitubaze tugire conscience turi bamwe abandi barundi umva hari ibintu ubona nyine ukumva bakavuga uti none n'igihugu gikozwe n'ibikoko bikozwe n'abantu abarundi biyoruganije baraza baratanga plan strategique y'ingene ubu butare bw'u Burundi bwo kwimbuka uburundi bugatunga kandi baravyerekana neza abo muri Canada witwa Masengo ntimumuzi abo muri Canada witwa Masengo araza arabonana n'umukuru w'igihugu aramwereka vyose ati genda hariya mu bushikiranganje no bwa energy mine ukishire mu ngiro ivyo bintu baramuvundereje ibirenge vyashushe asubira muri Canada Masengo ndamuzi kubera iki nuvuga vyerekana ko ubwo bushikiranganje ntibabuzi ico bujejwe nibo bwari kuzana amahera rero ntiturabira kandi ntibazi yuko l'État ne fait pas, l'État fait faire. C'est le secteur privé qui développe le pays. Mugumenga bari mu buce kubagunda umenga arafise icibare hariho ibintu ubona kavuga ati none sase kwa je Burundi naburavye ndabuca hirya no hino saga nta gihugu gitunze kwisi kiruta Burundi ubu Burundi ubu mubona
nta gihugu ku isi gitunze kurusha Burundi. Je vyarantangaje cyane. Oya none kuva 2020 sinavuze nti umunwa wose uronke cyurya umufuko uronke amahera. Sibeje kuzunguruka Burundi bose ndabaza nti muhere kugwaye kwa Shigari. Mugu bunyene urasanga umuntu ariko arafroguta ikintu ariko arandika document ngo kuroda finance avuga yuko nka 40 kwicara bagwaye kwashe. Ubu nyene ukagira no muri liste bucu baha 10 million gusa nyandikira ko kwashingana na 50%. Kuri 10 million barayakira bagaca kwandikira raporo ngo confere Istanbul, raporo ya Istanbul. Ivyo niriko ndavyibonera. Mwajya mwari muzi ko ijya telefone gitora vuze ni munyandikira ba message. Muraza barakubera iki? Parce que j'ai trouvé que aba fonctionnaire de l'État kandi n'abatukaga muga ntibumva. Je no maramara oyumvire je ndabwira nti je narabaravye nsanga mumeze nk'abayaya. Sintinya sindabatinya jewe ndavuze nti je ugihugu wokinsindako igihugu umuyaya mama amusigarana umwana arize umuyaya aramosa kamurabuko nyene henda rindira ko nyina azamwose nta karuna kabashobora kuvuga ngo yameriyore ngo ndabe ko umwana ronka ibere yibere ngaho nyina atasiza mukamiye eka muze muri aba fonctionnaire hari numwe aravuga ati ibi bintu bampaye je sinzi ko nzobishobora kabisa musaga ariko ararira bose ni felicitation bagushize mwifu yego oye none mbwira umuntu ushobora guha igikorwa umwaka ugahera amahera agatombana nirazo igikorwa kitakoze ukemera igihugu kikaja muri deficit kandi uzi ko atazokora mamahera gusa ayari aroso bumvikana kayarike aho ni sawa. Ibo rero tugeze mu bihe tubona iyo tuja tuze ngo indya umuntu wese afungure nk'ubu narabonye ko abarundi finale manasaza abantu b'abakozi bakomeye cyane genda murabo tuzu tumeze nko twigasekebuye muza kubona mu mihana ubu uno musi umurimyi ndakubwiye yuko umworo dufise mu Burundi mu fonctionnaire uno musi genda murabe abantu bariko baridoga ko araboro n'aba fonctionnaire gusa kuko nabantu bari bajejwe konka umurimyi naramaze ku umurimyi agashika ku isoko general nagize iperereza rikwiye burya je Ibujumbura ni mumbwira igihe muheruka kumva ifu y'ibigori igugwa mwedo 3000 francs mugabo mu bene gihugu bagurikira 300 amajana 4 agaca kigurisha 3500 uno musi uvuze uti ubu rero kudo production niyi umuntu ateza kuronka inyungu yiwe arakura mu mutaye wewe n'inyungu mugabo uzurabe hidoga ba commissionaire ntidoga ba consommateur buke hidoga baba dandaza barabigura amajana 4 agaca gurisha 3000 ubu ntashobora kumva ko yo kigura 1700 akagurisha 3000 abona ko ahomvye kubera bari barabimenyereye. Je naraharuye neza umunsi nari mamasho bakavuga ngo bangurire 150 agurisha 1500 mu gisoda mu gipolisi kandi bakanka ko nshora ayo mashu mvume ngurisha amajana 5 bati mpaka wewe ukazoba umukene ari we uruha mu bikorwa none uborera barimwe wa mu mama Jacqueline ntavuze ngo nubiyeri ajya ko afise isoko oro isoko badafise akafeza boza je rogira ni kugira umenye ko n'umufuko warose sha iki none mwumvise ubunye harateye igihe bavuga ngo je mpikiyeri be intumbarire Kayanza ati twedwe ibigeri gusa ivyo be ntavyo dukeneye jerekana ku mufuko na urafise none wewe worira kutagira igitoro udashobora kuvoyaje
umbwira ingene wo kwidoga kwatagitoro kihari utari capable de voyage. Umuntu ari capable de voyage n'a pas d'argent. Il a de l'argent. Twebwe rero conscience iyi diaspora bijya Fabrice avuze. Fabrice asanze afise umutwe nk'uwa Buramatari wo mu Kayanza. Buramatari wo mu Kayanza arakubwira business plan. Arakubwira business plan ya province. Mu Kayanza ashakubwira bati tugira twubake inzu. Muraraba ijya province. Nibaza kwibatse gute. Amahera 100 ku kwezi umuntu akitagira amahera 100 ku kwezi. Genda murabijya peridi. Nese giga. Umunyakayanza wese agera atanze ko 100 ku kwezi. Mwabonye kivamo. Hajya nababwira ngo 5 muri diaspora abarundi bose bari muri diaspora botaga 5 francs par mois, 5 dollars. Morab. Mugabe yo conscience umenga isenke bupfumuzita. Kubera igihugu ntiwumva namba. Ani wumvise icyumviro cha Fabrice. Ministre wa infrastructure no kwataringa. Ubu uza wumva muri Ministre wa infrastructure nitwe dutegerezwa kuvyubaka. Ntibashaka kwiyumvira ko abarundi bacubatse ari iki gihugu. Obu hanihuri. Muri obu hajana bariko ndababwira. Mwebwe obu hasimwe muzokubaka. Ifo fere. Nani gufata uti ubu tuzokubakisha imiliyaridi 20. Nanzu nimwe irija nushaka kubaka inzu imwe imiliyaridi 20 ku mwaka ngo yakoresha ari inzu imwe jamwe. Uravuga uti imiliyaridi 20 au maximum inzu imwe mu mwaka ntishaka kurenza 3 miliyari. Nawo ntari umufundi ndubakisha nanje barubaki wanje nkababona. Nukuvuga yuko ufise 20 urashobora kugira inzu 4 ama building 4 umwaka ukavuga uti ndahejeje shingezeja. Mu mwaka ukurikira zikaza kuzurira rimwe kuko nta nzu none yetaje retwirindira amezi. Sindo mufundi. None ugiye ubaka idari nturirindira. Simisi 27. None ya mahero muri kurayubakisha. Ntaba yicaye. Abayicaye. No kuvuga nta planification tiko turagira. Chengo yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zo bikora. Mugaje nk'ubu numvise none twoca dufata ko plan mwazejeje. Murazifise. Muri obu hadazi byose twarahejeje byose. Aho hamagara wo muri diaspora uti akirubaka. Leta ikikomereka amajahe. Ha ni komereka. Mugandazi ko bidashoboka. Jewe wanje birashoboka. Mugandazi ko bishoboka niba bikore ndaka. Nacho dukeresi twarahejeje amayitide yose ari ngaha. Mugabo kugira nk'ubu bemere kurekura bati natwe turyehe. Turacaza kuvuga njya nkwangahe. Muze murabe les fonctionnaires imbere yuko biyumvirira igihugu bahera mu nda yabo. Abonye ndayiwe atakironkako aca siba ku kazi. Ivyo kandi rero ndabibabwiye. Hajya je narabagendereje bose. Uno munsi muri presidence batawe gukora. Mugabo murabaza bitutsi nabatutse kugira batangure gukora. Hiwe umukose yananirwa kugira analize ikintu. Urazi kugira batangure gukora. Yazabona nanditse ko nti note no mwana wo muri sixième primaire yo yikora. Akabona ngo vide de sas. None nk'umuntu inshuro zitanu gumwe vuga uti iyi note no mwana yiga muri primaire yo yikora. Hatwakikosora. Kuko nasanze ingorane zihagaze kuri education twakoze. Yenda heze umwana yigeze konkritika. Papa nawe kweli ntavyo wumvura iki hawe ndi nawe ubwege se bwishi cyane kabisa. Ntigute. Ngo mbe burya ngo umwana ngo yize gushika gaheza imanite. Ati leta uraza amahera ibimaze kumutangira igenangana. Urabona umwana waje ariko arabwira ngo burya uraza amahera leta ibimaze kumutangira igenangana.
Ntisimake muhungu ati none ati mbwira ingene umwana mushobora kumustopa muti kuva ubutaha muhira turahevye ivyo twakwevesheje mu byose nivyo bivuze kubera iki aca mwita ikibazo kigira kabiri ngo mbe burya nk'umwana ngo se na nyina baraye baragwana ngo agaca akora exetejo ngo yoyitora urumva umwana w'umuhungu y'imfura yaje ati bwiza ukuri ati nk'umwana se na nyina baraye baragwana ejo hari exeta agaca akora exeta yoyitora kumbura zishasha gushikako ati burya ntimwofuma mufata ati burya murazi umutwe w'umuntu ati none ntushobora kuba uwa mbere muri 5e ugacuba uwa 20 muri 6e cyangwa ukaba uwa 10e wa gatanu ugacuba uwa mbere wa gatandatu ati ni kubera iki basi mutofata bakora exeta ati mugafata muti haraboreta izofata ansharge na ya manota dufatiye katabandi mukabareka kipfira naye ati buryo yazi kushobora gusanga hari umuntu mwataye mugasanga niwe yari incabwe gikomeye cyane izo mu kintu ati mugabo leta murahefite muhera amera yose mwashize acambwira ati je burya ndiko ndakugirira note ari wa kabiri muri kaminuza erega iyo note arayinkorera yayikoze kabisa note d'analyse ya système éducatif mu Burundi aho duhombera gwa igihugu gihombera arabifite uyu mwana arambwiye ikintu gikomeye ncandode mu professeur d'université ntindabira iginote sha arayiraba asagira imwe intelligence ikomeye acavuga ati muhungu wawe munzanire twiyagire uno munsi bariko bakora bavuga ati twe tugira tubereke wa mu professor d'university ati turiko turandika twe n'ujya muhungu wawe aho igihugu cyaho be n'ingene ibintu vyohinduka kuri system educative kubera iki nta muntu numwe none ahantu uzawumva ngo reka nje kwigira ubwarimu umuntu yigira hamwe se n'umwe atokwigisha none kwigisha si ubuhinga ufise wigisha abantu none umwarimu kwigira ubwarimu ba wigisha iki ngo mu fonctionnaire gusa erega gahora zishobora kurabwira igihugu kira kidemare habanza resources zimene niyo nimero resources none atawubikora byo kwikora udafise leadership imbere yawe mujahe kumwa cacaha uwundaha nta namwe muja nova resources zimene tubaze dutravaye wowe umurundi uri hanze wumva uti igihugu canje sishobora kwemera ko gikuba cyitwa igihugu ca mbere gikenya emwe je ndakubwira je sishobora kwemera ko mukenya je rero mpora niyumvira ndavye ingene mbangikanya amabanga y'umukuru w'igihugu no gukora ivy'iwanje kandi singira eshekega mugomba ntegerezwa kubona ko mu muryango wanje ndiho kandi n'igihugu ngikorera kuko igihugu itebagaye nivyo tuze ni zero benshi mwagiye muhunze urazi nk'ikintu kinezero no munsi iyo mbonye ko umurundi yitwa umurundi tindabwe ngira kanyamura kuko bwa mbere nkeneye resources zimene resources zimene y'igihugu niyo nimero 1 nagiye bazoguhenda nta muntu numwe atari incabwenge ingorane nubwo bwenge bwawe ingene ubishiramwo ubumenyi ubuhinga uzokoresha kuko mbere abo mbona bitungiye je namye nda erega byinshi nuko utabikomprena burya murazi ko ari umuntu wobaza ico akora agacabwira ngo je ndi umusumissionnaire ngo profession yawe ndi umusumissionnaire burya mwibaza abagwiza atunga bamubona mu Burundi buvango barafisa amahera urazi ko ari abafonctionnaire bose n'abafonctionnaire bose batuzwa n'ikira ca leta je ni mwanyereka umuntu Fabrice ni sawa kabisa arafisa amahera muga murumva ko yironderera nkujya ndamwita umugwiza atunga mugabo ngo mpaka ngisoko ya leta ngamuharamuze murankurikirana iyo ndiko nabwira abantu
iyumvire wewe uganyije isoko y'imiliyaridi 5, inyungu urose bagaca kwaka kw'ikori avuye mu kiga ca leta, bagaca utanga kw'ikori kora ry'amahera yavuye mu kiga ca leta baguhemvye, kubera wewe watanze ikori rinini, kubera ya mahera yavuye mu kiga yari menshi, ukaza wumva ngo rosete, ngo mugwiza atunga wa mbere, ngo mutanga kori wa mbere, ngo ni urya nahera nari mwigeze akira yose yavuye mu kiga ca leta, leta yatanze menshi ukuye ko make urayisubije ikavuga ngo rero hosete